umuntu ugira urabiye sinema nta kindi usabwa gira like na comment na share twagiye. ariko gamutamata basi mbere bizimenda baramu umeze neza kumera neza singomba kubimenya cyane tutameze neza icyakuzanye ikibazanye kumuhana iwanje niki turi kumuhana iwanyu ngaha hari ikibazo dufitanye hari ingorane zihari mushaka kuvuga Dani haje umugabo gwa n'uwundi kandi umugabo umwe ubwanwa bashaka akabukumwira uriya mwana wa mama bazi ko ubuzima bugoye uriya ejo twanariruhutse ndiruka ndasubira nduka ngo bavyaranse burya yarondeye amahera hasi ijoro ndayabura uvuga ko ngatwara inzara kandi agenda gusaba mutama bari twaba biribagije mu mufuko abo dufashe ndabona mushikanje ngani atari ndarigira umuganda gure uwo mukoze cyane nibyo Dani kunyene jewe hari ibintu bimwe bimwe mvuga ukamenya no kwisinatira ahantu kuri kubreje kigoye kiratwisha ahantu no kuri inzara igombi indandura mbaye twaba ufise utudufasha ubukoze amaguri ati iki twaguhamye by'iterambere urupapuro nani nkene hari ya mu nzu ndibaza urabona ko nabutoye uno mwanya turiko turondera ukuntu twogura inzu yo kubamo amafaranga arahari yarabonetse asike ko twicara tukaraba icyo dukwiye gukora nizere ko tuba turabana umunsi uzobura ngaha tuzofashanya byose nje nta kibazo na kimwe urazi ko kuva mu nama ntuzese bikonye umutima w'urukundo atabugeke byabayemo je ndahari ko nami ndahari kuva na mbere Mbebasha mukobwa ko bamufashe ni nk'uwo bakaba bayinyatse Chevare ngenda ndamubwira gute mu gipolisi bizogenda gute ko inkoho y'igihugu bayitwaye karambanye koko Chevare azonyica tu Shira amahera ngaha jewe sohoke mu nzu nje gusaba amafaranga abo nawe cyatora agenda yasabye none wari wasabiye nasabiye iki nje ndakimenye babaza ko nduyame ngaha wasabiye kugira tuyasumishe none bagera umuntu w'umugabo agenda gusoma none wowe kuva ajya gusumisha ibihumbi 10 ari imiyaga sha no musi nta bijumbu Dani yadoha ibihumbi 10 no musi ndafumagura akarubo k'inyama ibijumbu bya misi yose sigenda arakomana nawe afise umubiri worose nta cyo nasigira ibiri by'irenge byo kumugoroba kandi akora kintu ndagomagariye ngaha mbese rero agutabira abakofi oransigira ibiri by'irengwe kandi unyumvirize ngenda kuba ariko je ntamwe afite muri mfise ngaho kumamagaze ngaha takugira kushira mu bandi bagenzi yaje nabyo mbise rero dedembe mbiriza rero akirofawe ukuvuga cyo ndagomagara ngaha kuko turi neza
wabonye ingene Dani yaduhaye amahera atarenze no kuyumvira wabibonye Ese umwana mwiza icyo kirofa bisigura yuko amafaranga arayafise umwana mwiza hari umuntu abamwiza ku noti bisigura yuko ubu amahera ari nayo uravyumva beho kana ndakubaze kimwe nakubye cyo kumwikundisha kigeze he kutaba ukimbarira weda nuramuzi canke baza karaga popi umuntu apfa gukinisha ubwo nyene kikaca kemera ibyo bagakinishije mba byarakunaniye byaranse danujya ujya naragize hasi hejuru ndafukama ndaduga ndakoresha ibintu byose bibaho ngaho kwisi ziba ntibyakunaniye byaranze ahubwo rero wewe uri kirofa uri kijuju umva nta n'ubw'inkoko ubwira inkende zozo zaciye ubwenge wabonye ko asigaye agenda nko ushaka ndase erega Dani wagiye kumubona bijya by'inkoho nibisanzwe bijya by'inkoho nibisanzwe avuga ujugumira bijya by'inkoho bisanzwe hajya kandi twashaka amafaranga tuyaronka hamwe n'ibice biza mu nyuma ndakabona ni ikintu kimwe rero sivyo ushaka gukubira niki Dani ubu amafaranga arayafise abyumva nimba byarakunaniye ukora uko ushoboye kose wongera ugerageze uko umutima wihanganye rimwe na kabiri birakunda ongera ugerageze none ukanda byo kunanira gute uri umwana w'umukobwa umva rero bwose wari ukora nk'ifise amafaranga ubu rero bwose bwarahetse Chabada rero naragerageje mfise amafaranga biranga ubu rero nambara impuzu imwe naho nyenda ironze ndayironka kuyipigu niho yaca nyemera ndakwereke sawa Dani bya cyo tuzokwibuka abyumva byanse yuko iterambere yiwe natwe tugivangamo nzotuma ndamwica Fion ndagenda kubwira Fion cyo kintu cyo kuvuga ko Dani wamwica kumva hari icyo ikurampisha nta kintu kimwe ndiko kubera umviriza none umwiciriye ndamugandagura nyine umugandagura ku mafaranga amafaranga yiyo tumajya abandi tuyahombe twese hama unguke genda zimpamvu ngenda bikora umbize ndakubwira ikintu cyo kumwica Dani cyo kure muri umutwe baba maso ujye sagahanga baba maso kandi icyo maso ndimo uraramye neza nk'umufuko w'ishati jewe ubuzima nabo barimo kubera nyina wa Dani hakuno ubona gumahema ajya bana ntayariye nzomugandagwa ko na nyina yaranyishe Yibaza muri mwese ngaha nta numwe yarazi na kimwe kubijyanye n'umuntu ari ngaha Esti Goliath na Chamamara uyu mubona ngaha niwe mwicanyi yaraje kutwica twese ngaha muhiri wacu uwo munsi yaravuye gusuma Chamamara namutumye gusuma ariko araza abakumwe bari bamukurikiranye uwo mwicanyi nafashe ngaha bari kumwe n'umupolisi yitwa Muswati sinzi ukuntu navuye hariya njini inyuma mbona ko baramukurikirana inyuma nca ndabitanga ubu nyene niwe yarafise inkoho mu ntoki nca ndabitanga hajya ku muryango ndamufata uyu ntunga inkoho wa mupolisi ndayimutunga inkoho uje mupolisi sinagomvye kumurasa kubera nari nkeneye yuko ashira ubutumwa chevare yuko abantu yatumye umwe muri we yavuyemo iyo mpamvu ntamurashe iyo nkenyera nawe nari kumwica ariko no munsi uyu yaraje kutwikira hamwe twese havuyemo Goliath no atari bwashike bivuze ngo iyo ntabibona tuba twarapfuye icyatumye ndabahamagara ngane kimwe nshaka mu ncaguze kugira uyu muntu yumve ububabare bw'urupfu yumve abahora yica ukuntu nabo bababara nshaka mu ncaguze mu kumwica ndamurase ndamuresha imbugita ndamunige cyangwa ndamukoresha iki kugira apfe nawe ababaye yumvise ububabare nshaka nkeneye ko mumfasha ngaha mu ncaguze uko ndi bumwice shaka mu ncaguze ndamwicisha imbugita ndamunige ndamurase ndamushyira mu mazi ashushe nimwe mu ncaguze kimwe muri ivyo Dani ibyo uvuze ni ibyo n'umugambanyi kandi umugambanyi aberewe gupfa ariko n'icyumviro cy'iwanje njye mbona atari byiza kumwica ubunyene ahubwo tumubanze twatumurike umuntu hama tugire amatohoza
atubwire abandi bakozi bakorana hama tupange plan ingene tukana tuyica kamwe kamwe nitwamara kuyica abandi bose ubuca tumukena wenyene akuno umwanya vuma tuko turihuta je sinzi ingene mu vyumva n'abandi Dani muri make iciyumviro ufise ni ciza ariko kandi wibuke ko turabicanye iki tugenza twanabwa gusesa amaraso ariko nkuko n'ubutungane bubivuga iyo watewe utari buronko ubutabaza kwivuna nta cyaha kiba kirimo kandi ingero y'icaha n'urupfu bire ko yateye aje kwica cyane mvumenga kwiriye gufa nyene nta vyigongo numva vyobamwe ikintu kimwe mudakwiye kuzamuribagira nibuka ko twagerageje kwitura ubutungane ku kibazo cyacu na Chevare aho tugeze hose tugasanga badutangire barindiriye kutwica bivuze ngo iyo bavyakunda ko twitura ubutungane twari kwitura ubutungane ariko vyaranze bivanye n'amahera ya Chevare acakoresha bajya abantu b'ibihemu kuko mu butungane hari abagabo nyabo harimo n'ibihemu bikangwa n'amafaranga niyo mpamvu biri kudushikira ibi byose urebye mugira byose santima zanyu zose mwibuke ko uyu utamwishe arakwica n'ubu twamubora tukamuhimbugira canke umupanga canke inkoho yo turasira rimwe twese ngaha nico gituma nakubwiye ko akwiriye gupfa kuko abakozi ba Chevare bazi kunda basobanukiwe bikwiye bihagije nta kigongo bafise abakozi ba Chevare nta numwe afise impuhwe numwe abaho gusa Dani we gusa Dani tutabeshanye mwe muri ko murabijana kure njyewe ngaha muntije nk'iminota nk'itanu gusa bandi tanu mugaca mu maniyo mbunda mugaca muhavuye mukame iminota 5 ibyo nshaka gukora neza na neza urabona yuko aha hantu hashobora kuba hameze neza ibyo wandemeje kubikora hamwe nka karasa icyo bitwaye nakabunda gusuka kanzigira mukava ngaha iminota 5 ntabahamagara umuntu ajyamye hasi Dani chamama wirusiti we navuze ko nakeneye ububwa n'ubuhumbu n'ubuhimbiri mu turi kumwe umuntu arakwiye gupfa inyuma y'iminota 5 munsi Goreta bivuze neza twe nitwagene gusesa amaraso ariko uri kuranyuma tureka yawe bayasese tumureka twice oya sikuvuga uko Dani ndabigusaba uyu muntu banza mu mureke tumugire ko amatohoza wowe uvuga ko abakozi bose ubazi hari usanga ari bashashe to tutazi urababazi ariko uri bagiye igihe nawe kwa Chevare je okay uzi amakuba nahabone okay Goliath bavuga mu Kirundi gushaka guhonya inzuki aditega umuzinga ndagasubiyemo ngushaka guhonya inzuki ahonya umuzinga ico kintu uvuze ngo wosanga hari nabashasha tutazi uyu aza akabatubwira genda cyumvise nanje akazi ndaguhaye ndagucungishije uwo nyene kuva no munsi nta kandi kazi nakamwe uzokora kiretse kumucungura umunsi yabuze uzoba ikiziga ciwe abuze ntabone ikiziga uzoce utoroka ntaraza ko nzoba ndakwishe Chiri no mta iyi ni nko navuze ko uyu niyabura uzompa ikiziga ciwe utagifise naho uzoca utoroka imbere yuko ndagufata kuko ndagufasha uzogupfuye
nami ndagukunda Dani ko munyirengagiza Dani kanyeka gatagaciro mfise umvira ikigongo basi ndakunda Dani urazi yuko kuva kera Dani yego bwa mbere nari shebebe narakubabara ariko ubu Dani naritoye ikosa ubu ndazi ubuzima icyo ari cyo Dani narahinduza Mbega hajya urafata imiti neza nkuko bikwiye ko numva ngo uragwaye umugera. Uraje gutora imiti ya sida neza kugira ngo wirinde basore kuzomara kabiri. Kuba ngo umugera sindavyanze kandi umenye ko umugera nawe kuri cheval kana cheval yawe kuri noko kuri ubwo rero sinubaka ibyo bintu wabimora ndasabye nawe reta impamvu zatumye ugwara umugera ni nk'ibintu uri kurakora uno munsi ukunda ubuzima bwa faster bwa vuba nicyo cyatumye ugenda kuryamana na cheval kumva zo kubona ko ngo cheval azotuma gufasha gukora ibyo ushaka ariko Jesu ukoneye jewe kitari cyanje ndakirindira kikaduza ku mwanya wacu gikunze gakunda chance kikaba so ndaguhaye romaki ya nyuma yo kudasubira gufira nanje kumviyo mushikanje yagoye yagufukamira gusaba ibyo gusaba wowe ubibonamo iki kibu wowe ubibonamo igiki arakwari ikintu kimwe cyaka shadani ubu buzima je ubona mbayemo sibwo ari ubuzima bw'iwanje je nari mfise amafaranga y'uwanje narondeye kuyashu y'uwanje ikibi nyoko yankoreye yarakinkoreye yarampombeje yongera nsigira n'umugera kandi arabyihanganiye wowe uno munsi mushikanje karagufukamira wowe uri umuntu mutonya cyane ico womenya coco urabika imbuto mbika imbeba iyo nkoho je ntayo ntinya kuko hari abari bazifise kandi zisumba nizo ariko muri mwanya bari mu kuzimu bivuze ko nawe uri umuntu mutonya cyane tutarawongerwa no kuranga twende ni kweli ko yagiye muri ibi bintu ni kweli ko witaye muri aka kaga umukobwa mwiza nkaho ni kweli ko yagiye mu bintu byo kuncana
mu maso n'ibina gusa nk'uwitaye mu kaga none ngaho uhava gute abategerezwa kukuyica kandi Dani ndamuzi avuze ijambo nimbaka rishitse umukobwa mwiza nkaho witaye mu kaga nkawe be Estime urankunda ndagukunda kandi cyane Estime ndagusubiyemo kandi urankunda sisi ndagukunda kandi cyane sisi nimba unkunda be nkura hano hantu what sisi nuko kumara ngenda ati Dani yonyica ndamuzi Estime Chérie Bebe ibuka urukundo rwacu kwanje nawe wibuke ko ndagukunda cyane nubwo nkura hano hantu Dani ntazazopfa amenya nubwo uvuga yuko wowe ari ba chevale baje ngaha na muswati bakantorokesha wowe musigura ko bagufatiye k'inkoho bahagukubita bahagiriye ahagenda banjanye kandi azovitahura cyane gose azovyumva sheri ivi vuga ndabitahura ariko uribuka imigani Dani yanciriye uribuka ko yambwiye ko niyakubura ngaha nzomura iki kiziga cy'iwawe none ushaka na jewe mfe ushaka nyiki sheri jini kuri kumana umutima wanjye wanze wenda gukunda nanjye ndatinya gupfa ndi hagati na hagati none nkora iki Sheri bavuga ko urukundo rwigura byose ndakwinginze nk'umukunzi wawe nkore hano hantu Hamadani nawe uzumutahuza neza yuko ari ba chevale baje kunkora hano hantu kandi nawe atakwa ari kubigira kuko bari abantu babiri ndakwinginze be nkora hano hantu kandi urazi ko ndagukunda kuruta byose naco ntazogukorera kuri jewe nzogukora icyo wifuza cyose ndakwinginze buno bubabare ndiko ndagirira hano hantu umvira ikigongo ndakwinginze mukunzi wanje nkunda cane nzokoze cane wibuka ko n'inzara irimo kunyicira hano hantu Dani nta n'amazi amwe nta kintu na kimwe ndakwinginze rero nawe umve buno bubabare bwose wanje ko ndagira reka ndabikore ku bwawe Estime. Ndakumva. Estime. Ndakumva. Estime. Estime. Ndakumva. Umugani naguciye igihe twari ngaha. Ndavyibuka. Naguciriye umugani nyabaki. Ukeneye kubona inzuki azitega. Waravyibagiye. Kandi ndakubwira ikintu kimwe. Kwibagira kwa cyane niko kwatumye imibu itaramba. Nakubwiye ngo
ukeneye guhonya inzuki azitega umuzinga. Urazi impamvu naguhamagaye kenshi? Kubera iki hari amusozi wawe mu maso. Dani, nta kintu kinini tuko turakora gusa ariko ndamubaza abo bakorana nyine arambwira ko amaze iminsi atafungura nyine ko tari twavuze ko dakeneye kumwica bituma binera ikigongo ndamu wagize ikigongo yuko afite inzara gusa nta kintu. Urazi iminsi namaze kwa cheval nkubitwa muri jardin. Urazi iminsi namaze kwa cheval nkubitwa muri jardin. Urazi amaraso naviriye muri jardin kwa cheval jewe. Urazi muri nakubitiye. Nta mazi nanyoye, nanjye nigeze njye. Ufite ikigongo. Ndagukunda kandi ndakubaha ko twavanye kure. Ntudutume nkora amaraso yawe mu ntoki kandi atajya nshaka. N'ubu ndagusubiriyemo. Bandanye icyo kigongo cy'iwawe. Umunsi yabuze nzobona ikiziga ciwe. Ni ntakibona uzobe nawe utari ngaha kuko ndagufasha inzoka ndakwica. Akazi karacari kandi bandanye umucunga. Niwe wanse ko tumwice bandanye umucunza. Turagushimiye kuba wakurikiranye ino sinema ariko rero gira subscribe ufite kuri kajya gakengeri murakoze.